Attention, reka turabe neza cyane hano imbere y'izamu rya Real Madrid. Abakinyi ba FC Barcelona bagerageza gusugereza umugwi wa Real Madrid. Cyo kupira hano kwa Ansu Fati tembereza umupira neza cyane zana hagati mu kibuga. Tembereza zana hano kwa Frenkie de Jong hano tembereza umupira rondeza Ferran Torres ari ku ruhande. Attention, gerageza kuzana umupira imbere y'izamu rondera Robert Lewandowski hano bagerageza kumwataka hano uwitwa Antonio Rudiger zana umupira bukebuke hano rondeza mugenzi we David Alaba. Attention ku ruhande rw'inyuma Real Madrid mwicunge mw'abantu mwe hatali. Attention gerageza kuzana Robert Lewandowski zana umupira bukebuke. Attention imbere y'izamu wicunge Thibaut Courtois imbere y'izamu. Attention hatali nukuri kw'Imana ni impano prema Yesu nubanye nayivuga ni impano umuntu avuka ariko sinumva ko navyi abakanda abantu bakunda turaje turenzako deje kuvuga igitsindo bamwita Robert Lewandowski terekamwo neza igitsindo ca mbere ku ruhande rwa FC Barcelona. Umupira kuva kwa Ferran Torres hano mu gafuruka kata neza cyane raba uburyo umunyezamu Thibaut Courtois ahagaze rekuramwe umucangwa hano mw'abantu mu gitsindo kimwe ca FC Barcelona ku munota wa 13. Hatari hano ibintu vyakomeye hano ku ruhande rwa Real Madrid. Igitsindo ca FC Barcelona ku munota wa 13 bafungura bavuga bati kujya ni kare. Aya Salut la famille, nizeye ko mumeze neza. Jenda meze neza ko sendashima senitoga amakuru no munsi ndafitiye bishasha sinzi ngene babwira gusa ni bishasha numva nanezerewe ndi niteka no munsi ku mutumire wacu twarose uno munsi hama ndasoma umuntu atakora subscribe kwanza wanza yikore bashana kuri dushigikirane mushigikira ndashigikire kugira ngo ibintu bigende neza. Amaze kugira subscribe nabo ndabakunda cyane mubandanye mudukurikirana nanjye nzobandanya ndabazanira ibintu bimeze neza. Reka no munsi tudatevye twakire umutumire wacu kuri microphone turakwakiriye. Murakoze cyane. Bameze neza. Meze neza cyane gose. Basha ndabiza beshi ntimumuzi muramwumva gusa bimwe bavuga ngo tukumva ku matwi gusa abeshi mwaye mumumva mu matwi canke mumumva ku maradiyo iki niki ntimwaye mumuzi. Eje nzokwa ndabazanira ibintu mutamenyereye n'abantu mutazi hose nzohashika mu mpano zose zitandukanye abo mutazi abo mutamenyereye basha bose nzobazanira. Ndabisa ko turi mu ntara ya Gitega hama urashaka gutangura wibwira abadukurikiye. Murakoze cyane. Ku mazina nitwa Irakoze Eric Joshua ariko benshi bantazira Kizigenza. Novuga ko ariko bantazira canke nanje ubwanje nabishize mu ruhara kugira ako kazina nakubuhiza bivanye n'umwuga nkora. Hari ikintu ukora ukiyemera kumva ko ugishoboye nubwo akenshi yo wibwiye ko ushoboye ibintu usanga utabishoboye mugabo jewe nari nishizemwe ko ndabishoboye. Hanyuma ndibuka nkitangura kuvugira haravuga icyo nkora mu ntango niho niyumviriye akazina mw'uyu mwuga ibi bintu ninjiyemwo bontazira. Narakunda kumva abantu benshi usanga dutazirano tuba tuhari hanyuma ndaproposa dutazirano nka tubiri. Ndibuka yuko naciye mbaza abafana banje ati mubona akazina nokomeza mutu tubirarakahe ca barambwira ngo turavye ngene ubikora ako ka Kizigenza gumiza ko nyene. Rero okay kugira ngo utore ayo mazina abiri y'abatazirano basha jewe rero tugeze ku bintu nk'ivyo mvuga cyane ko jewe sindatora izina ry'ubustare niyo nabivuga ko narabuze nigendo vyita none kugira ngo utore ayo mazina abiri kugira ngo urinde ubahitisha wafatiye kuki cyangwa amazina wayakuyehe canke yarayahe iryo rindi ryari riri.
Urakoze cane, nahisemwo amazina abiri, novuga izina rya mbere niri nyene nariyumvisemo ko menga mu kazi ndimwo noba Kizigenza. Abantu bumvise Kizigenza ntibumve Kizigenza ku rwego rw'igihugu, turazi ko dufise mu Kizigenza umwe ari wo mukuru w'igihugu, ariko mu mico itandukanye harabamwe abakizigenza bo bitwa abakapitene canke aba el capitano mu rurimi rw'Iespanyol. Rero bivanye n'ibi ivy'inkino nariko ndarondera kwinjiramwo, narumvise akazina ka Kizigenza haba mu mugwi. Umukizigenza bari umwe akuriye abandi, ashobora kuvuga ijambo hejuru y'abandi bakamwumviriza, agatanga impanuro bakayumva. Muri rusanga abashoboye imbere y'abandi, afise ikintu, abafise ijambo imbere y'abandi. Rero jewe naciye iruhande ya Kizigenza hariho irindi zina, izina bari banyise Mutananigwa, mugabo mpava ndumva Mutananigwa kumenga mpavanza gusanga ubutananirwa gusa ari Imana. Ca nsanga umenga noba ngiye kuja ku rundi rwego rutari urw'iwanje, cakomera izina rya Kizigenza n'abantu bamfashije gucagura, cambwira ati kabisa turavye vy'ukuri uri Kizigenza. Nuko bica rirakomera. Okay, ndumva ni vyiza, utananirwa vyarase yumvire wohava nunanirwa mu nyuma. Usanga no havuye nanirwa, ariko umukizigenza birazizwi yuko no mu mugwi uyu mwaka urashobora kuba Kizigenza, hanyuma mu wundi mwaka ugasanga gitambara bakikwatsi. Kubera iki nivyo turimwo birahinduka, uyu munsi ndabirimwo ariko ejo wosanga nabivuyemwo. Kizigenza rero kaciye numva ariko nobandanya. Okay, nusi yo turi kumwe na Eric Joshua. Kizigenza muki rero? Haba Kizigenza mu muziki, Kizigenza mu mupira, Kizigenza ibintu nk'ivyo, Kizigenza rero muki? Twari tukiri bisa nuko tukiri kumwidondoro. Navuze amazina nari nkiri kw'iryo tazira nariryo turiko turagura, ariko nsanzwe benshi baranzi, harabanyumva ko barambona. Ni jewe ni Eric Joshua, nkora muri Buja FM Gitega. Ni shami iriri ngaho Gitega. Barazi yuko hariho Buja FM y'Ibujumbura. Uyu mwanya bo tuvugana bumvise Buja FM harige baca bumva iriya, ariko je nkorera ku ishami rikorera ngaho Gitega. Abasanzwe ndi umuyobozi w'ibiganiro bita directeur de programme, nkaba ndanarongoye igisata c'inkino. Akaba ari jewe ndaba bijanye n'inkino kuri iyo radio. Nkaba nkorera ahanini mu nkino, baranzi mu gutangaza match abatari bake, no mu kuvuga ibiganiro vy'inkino ndetse n'ibindi biganiro bimwe n'ibindi ku radio. Sanga ndiko ndakora ibiganiro bitandukanye, benshi barabanyumva ibiganiro vya karibu, ariko rimwe na rimwe usanga naje mu gatondo mu kiganiro zinduka, gasanga hose. Mu ntango ari natanguye nkora ikiganiro bita biraharawe, ikiganiro kivuga cyanye n'ibintu biba bigezweho kuwo mwanya. Ariko rero bivanye no kw'iradio iguma ipanga ukundi, mpava nimukira mu vy'inkino gusa. Hanini niho nahisemwo kubandaniriza, nzwi nk'umumenyesha makuru w'inkino ngaha mu gihugu c'u Burundi. Naje muri Buja FM mvuye mu ntara ya Ngozi, aho nariko ndakorera umwuga wo kumenyesha makuru ku radio yitwa Ntumbero FM, aho nanaronkeye uburenganzira cyo bita certificat. Narose nakoze stage ya sense, hanyuma hava nongurura izino. Yaca mbandaniriza no kuko hari hasanzwe ari muhira mu ntara ya Gitega aho navuka. Narumva ko ntobandaniriza Ngozi, ca mbandanya rero na Buja FM ishitse ngaha, barampa akazi. Rero ndiko ndakorera ngaha Gitega, benshi baranzi, turiko turamenyerana, kandi ivyo nkora ndibaza ko baba bishima. Yego, tuza kubimenyera hariya muri commentaire kumbura. Okay, vyibura twizeye ko babikunda, kandi abenshi barakubasha. Ngaho ntayategangiranira abantu bake batamuzi, abenshi baramuzi. Nanje mwari mumuzi kwijwi gusa, je no musi murampemba, namubazaniye kuri kamera zacu. Rero Eric Joshua, je nafise ibibazo vyinshi no ngoma kubaza, sivyo cyane. Kumbura nawe uri kuradukirana umufise ikibazo wo mubaza, jewe cyo nza kuba ntabashije kuba noshobora kumubaza, uze kuja muri commentaire ucandike, kumbure nazo biraba azokwishura. Okay, ikibazo ciwanje nari mfise, ukija mu radio rya mbere ukaja kuri micro, nikihe kintu cakugoye canke wumvise nyine umengo ntiwoshobora? Urakoze cane. Akenshi
ikintu icinjiyemo bwa mbere urumva ugize ubwoba nkija kuri mikoro ijya mbere nkitangura stage ndavuga naragize ubwoba cyane ku buryo na mikoro mpatswa kuyikorora si mikoro tuba dufashe mu ntoke ariko ni mikoro ziba ziri imbere yawe ku mateleviziyo ariko naragize ubwoba ku buryo n'intuguta imbirana mu ntoke nkiyumvira abantu bariko baranyumviriza ndagerageza nyene kumva ubwoba ku rugero rukwiye ariko ntivyatevye cane gose kubera journalisme kuva mu buto bwanje wari umuhamagaro hahandi nyene uri no kwishure usanga naho mwigisha kubaza ati wewe nk'ubu wewe wumva uzoba iki kuri kuriga nkasanga navuze ngo nzoba umumenyesha makuru nubwo abandi bavuga ngo nzoba umuganga abandi waza wumva badutse ngo nzoba umushikiranganje mugabo jewe nama numva nzoba umumenyesha makuru ego hanyuma ibyangoye nubwo bwoba nyene bwarahabaye mugabo ntivyabaye kanini kuko ko namaze imisi nk'indwi niko vyagiye biragabanuka hanyuma akazi ndagakora neza mbere inyuma y'imisi hamwe abantu aho nce mu makartier y'Ingozi usanga ko barabaza ngo wa undi Joshua nujya nkumva by'ukuri ku byo no bandiko ndakora babishima. Okay, Eric Joshua niwe turi kumwe uno munsi hama nk'ubu ugikora ibiganiro utaratangura kuvuga inkino bijya vy'inkino bikora ibiganiro byo bisanzwe nk'ubu ugitangura canke uri kurumva baje bavuga ivy'inkino babara abantu base morale nyinshi baguma bavuga adashobora guhagarika baguma bavuga basi nyene nubwo tutaba tubabona tuba tuzumva canke iyo uri kurumva umuntu akwavuga ubona nyene uca wimagina mudarimwo ingena meze ingena merewe wewe ukibabona warimvye ko ivyo bintu wobishobora canke warumva nyene wobikora utaratangura kubikora wewe ukibona abandi babikora. Narumva no bikora mugabo nariyumvira kuzobishobora nkuko numva babigira n'iriya morale nanje narumva umenga ni ikintu kizoba kigoye mugabo buke nagiye ndamenyereza nsanga ni ibintu biba biryoshe iyo ikintu kikurimwo nta ntambamye cyane ihaba birakuzamwo bikizana iyo bikurimwo burya ibintu bigoye ni vya bindi abantu usanga barondezanya ku mpano z'uwundi ugasanga uvuga ngo ko nakakora bijya reka nanje ndabe ko no mwigana ndabikore biriya bintu rero birakugora bikanakurusha ugasanga ntushobora kubishikira gose birakurusha cyane muga ibintu iyo bikurimwo ni nko gufukura ahantu hari ibintu nyene byari bisanzwe biriyo mugabo yatabihari urafukura ukaruha ukimba urondeza ugasanga birangiye ataco hakuye mugabo iyo ibintu bikurimwo novuga ko ari nko gufurura ingabiri impano iba yari muri wewe rero byari muri jewe navyo ntivyampangayikishije cane morale n'abantu banashaka duhuye hariho abatamenya ko ari jewe babonye ngene mbameze mugabo kubw'akazi ngene numva ndagakunda kandimwo ndabishitsemwo ngira morale ntazi nanje yivuye abeshi baranibaza ati none ubwo ngirango namwe mwari kwashika nivyo mwari kubimbaza ngirango ati ubwo nta kantu mwifashisha kugira mugire ziriya nguvu nuriya mwete narishizemwo yuko kugira ngo uvuge match utegerezwa kuba ari ikintu wafashe kinyobwa wanyoye tuntu dushobora nyene kugushitura niko no bivuga mugabo siko biri match nyinshi uyu munsi zivuga abantu bakijijwe uburorero ni bwinshi rero biriya sivyo abantu bohava biyumvira ngo kwera beshi twagiye tunahura usanga hamwe isite canke mu gisagara umuntu muri kure kuratembera ahubwo basanze ata n'ibintu nwa biboreza canke biyayura umutwe bagatangara kiyumvira ririya jwi rikura uyu munsi abantu bose dukorana bose hajya babumva nabakizwa barakijijwe nta kintu na kimwe bavuga ngo urinda ngo kugira ngo ushiremo ibindi bintu kugira ugire irindi jwi turafata amazi yabonetse atanabonetse ni kwa kundi nyene ni impano ibiri mu muntu nibaza ko bamaze kumva benshi usanga ariko barakora uno mwuga kandi banakijijwe ego. Okay, Eric Joshua kumbure abeshi bakumva abeshi ntibari bwakubone bwakumva nyene ku radio uri kuravuga rero nk'iyo uri ku mupira wishike nyene kuri stade aho ko baragirira umupira kumbura uvuga ati wowe ntimuba mwanyoye ni impano ibarimwo
nta kantu muba mwafashe ni impano mwebwe isanzwe ibarimwo mwumva nyene mwobikora si n'ibintu babateyemwo ni n'ibintu bibarimwo rero nk'iyo uri kuri stade uriko uravuga umupira naho nyene bisigura yuko uba wagiye kwa kuntu muvuga cane bashangira hari abantu bataravyumva rero hari ukuntu muvuga cane bisigura yuko hajya atakintu muba mwishize ngo mwanyoye amazi gusa cyangwa mwase n'akaji cyangwa agafanta mukagafata rero nk'ubu kujya kuntu ushobora kuba wovuga igitsindo cinji ikigori cinji hajya mu muhogo uba wiyumva gute canke ntibikuruhisha cane kubyo kuba wumva wona hagarika ko hari ukuntu ikigori cinjiye uvuga nyene gose nyene ukarandira kandi ugacugira ko utanaruhutse ugacugira ko ubandanya uvuga n'andi majambo ni ibintu mwatojwe canke mwarize ibintu vy'amajwi kubera ivyo bikunda abantu baririmba usanga nyene ashobora kurandira akabandaniriza ko namwe ni ibintu mwatojwe canke mukija muri ivyo bintu barababwiye mugende kwiga ibintu bijanye n'amajwi canke mpano bavuga kugira abdomino munda kugira basi ijwi wawe ribe rinini ryaguke canke mwe mwavyisanzemwo ni ya mpano nyene musanzwe mufise. Urakoze cyane nibaza ko ni cyakindi nyene namye mvuga ko ahanini ni impano ibikurimwo ko naho wogira izo tize amadomino ngo ndabe ndondera ijwi ko biri kose biragoye kuzoshikira ujya muntu afise ijwi giwe naturel ujya afise impano murimwo y'imvukanano babigoye rero jewe nibaza yuko uretse ma formation turayagira n'ivyo bakatubwira inkino bimeze uku twokora gutya abamenyesha makuru b'inkino tukaja mu ma formation Bujumbura bakatubwira ngene umwuga ukogwa bakatubwira ariko bijya biza byohirira ku mpano ahanini ubusanganwe ufise muri wewe biriro vyijwi ngo kugira ngo rigende libe rirerire kuri yaturandira ni ibintu nyene bikuza mu kunyene bivanye na ya mpano ya office ariko ukaba ubona wanashaka nabandi ngene babikora ukaraba bakakubera karorero mugabo nawe kazusumbirizaho kuri ya mpano yawe mugabo ufise nawe ahandi ushobora kwigira karorero narakunze kuba numviriza nk'amamace yo mu Rwanda bamenyesha makuru bo ngaha mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda nkumviriza ntaratangura wanashaka no kuja mu byo kumenyesha makuru hari abantu rero bisaba ko baje imbere yawe ko biri kose bagenda baratera intambwe nawe uhonyoramo kugira ngo ugere ku ntambwe uba wipfuza hari umuntu utegezwa kurabira ko mu buzima burya nubona nabajya bakinyi bariko barakina hari umukinya kinu uyu munsi muri Flambeau du Centre muri za Musongati n'iyindi migwi mugabo ugiye kumubaza usanga afise nk'umugwi muri Real Madrid canke FC Barcelona arabirako yavuga ati jewe uko biri kose ngomba gukina nka naka nyanga avuga ati ntakinye nka Messi ntakinye nka Cristiano Ronaldo rero ariko tabaye ufise ya mpano yawe ntuzobiraba kuri ekran ngo uzomushikira ahubwo ufise impano muri wewe kuvyiyumvamwo hanyuma ukaca rero ugenda urakora novuga exercice canke imyitozo canke imyimenyerezo yiwawe kugira ngo uzugere kwirya ntambwe wipfuza. Okay, kumbure Eric Joshua abantu baba bakuzi ni bake bakuzi mu masoko yandi abakuzingira nabo muzinanye nibajya nyene muzinanye muyaga canke ujya muyaga usanga yabwiye uwundi ujya ni Eric Joshua kusanda bizi abenshi ubu nkino yo mu gisagara usanga bumviza amaradiyo usanga ari babantu bo hirya nyene yatari ngaha mu gisagara kuko abenshi usanga ino badakunda kumviza ibintu vy'amaradiyo cane abenshi usanga bibereye ku ma internet ari ibintu babikurikirana rero kugira ngo babandi nyene bo hirya badukurikirana twebwe bashobore kumva ko ari wewe kandi usanga ari n'ijyambere bakubonye azo n'ijyambere bakubonye ushaka kuvuga ati ujya niwo bazaniye kugira bamwiyitirire kugira bumve ko ari wewe rero uhora uvuga ya makuru y'inkino ku radio kugira banavyemere ko abo bemera ivyo bibone kugira banavyemere ndagomba rero mbwire hajya igitsindo kigira cinjira umukinyi nyine agira shike nyene mwigona agira tere hari ukuntu mushe mutangura nyene ucuvugana morale nyinshi nyene nyuma nguri kuvuga wiruka nyene uvugana morale nyinshi ndagomba rero shehera aho nyene ucu navuga n'ikigori cinjiye ngene bice bigenda kugira ngo bavyiyumvire ko ari wewe nyene atari ubundi twapirase ngo tuze kumuzana ngo tuyitirire izina ryiwawe ko bikaze mvuga igitsindo hajya umuntu nyene agira yinjize igitsindo akiri karagenda bana uvuga gol gusa turase kundusha ngereka mpere gusa kigira cinjira kigira cinjira
Bo ni jewe nyene ni Eric Joshua Kizigenza. Reka mvuge igitsindo dufate ko ari nka El Clasico batariko abatabizi ni umugwi wa Real Madrid buhuye na FC Barcelona ziriya ziburaya bariko barakina. Rero ngira mvuge igitsindo umugwi wa FC Barcelona winjije. Attention, reka turabe neza cyane hano imbere y'izamu rya Real Madrid. Abakinyi ba FC Barcelona bagerageza gusugereza umugwi wa Real Madrid. Cyo kupira hano kwa Ansu Fati tembereza umupira neza cyane zana hagati mu kibuga. Tembereza zana hano kwa Frenkie de Jong hano tembereza umupira rondeza Ferran Torres ari ku ruhande. Attention, gerageza kuzana umupira imbere y'izamu rondera Robert Lewandowski hano bagerageza kumwataka hano uwitwa Antonio Rudiger zara umupira bukebuke hano rondeza mugenzi we David Alaba. Attention ku ruhande rw'inyuma Real Madrid mwicunge mwabantu mwe hatali. Attention gerageza kuzana Robert Lewandowski zana umupira bukebuke. Attention mbere izamu wicunge Thibaut Courtois mbere izamu. Attention hatali nukuri kwimana ni impano vraiment je sinubanye nayivuga ni impano umuntu avuka ariko sinumva ko navyi kandi abantu bakunda turace turenzako deje kuvuga igitsindo bamwita Robert Lewandowski terekamwo neza igitsindo ca mbere ku ruhande rwa FC Barcelona. Umupira kuva kwa Ferran Torres hano mu gafuruka kata neza cyane raba uburyo umunyezamu Thibaut Courtois ahagaze rekuramwe umucangwa hano mw'abantu mu gitsindo kimwe cya FC Barcelona ku munota wa 13. Hatari hano ibintu vyakomeye hano ku ruhande rwa Real Madrid. Igitsindo ca FC Barcelona ku munota wa 13 bafungura bavuga bati kujya ni kare. Aya basa nukuri basi nawe utemera basi bano bavuga ati nutebera kuri basi bimwe wicaca ndawibagiye simva ngene uwo mugani bawica utemera urukwavu araziko Nuriya mugano ugenda gutya. Ego basi nyene baca bawumva. Nuwanka urukwavu aremera ko ruzi kwiruka. Basa n'abatabara bemera mwemera. Vraiment nukuri kwimana ivyo bintu ni impano sinumva yuko navyiga. Ngunabishobora je sinumva nyene vyogena. Yo nkaje no byukuri basi tuvuga ishuri. Yo ego babisemagira ibintu vy'ama information. Yo nkajewe no genda bakangisha ama information nkaza nyene ku radio nkashobora kubivuga nk'ivyo byashoboka kwera bari bose bagiye baraza nk'akarura bo muzumva kuri Buja FM bose niho bansanze. Hariho abo dukorana harimo bitwa ba Steve Teriteka bitwa ba Efrema Nirakiza harabandi na forumye witwa Merek yaciye aronka akazi ko yindi radio nshasha. Hari bitwa ba Motiva batari bake nagerageje guforma ibi byo kuvuga match kandi abantu bose baza kuri Buja FM bumvise ngene ndabikora bakavuga bati biriya bintu biraturyohera gute nanje no hashika nkabikora. Rero kubera ko nanje gushikaho ari nagiriwe ubuntu nanje naragiye gusaba kugira nshike mu radio nanje abo bishoboka yuko impano zabo ndabafasha kugira ngo bazigaragaze ndabibafasha ugasanga ko baratera intambwe imbere bamwe bageze kure bo baranagaruka banshimira ko bari ku ntambwe nziza. Rero je waruvuze nawe birakunda karibu mbere tuze tukujane muri Buja FM kuvuga match cyane kuri byari byiza gusa cyane kuri Imana ndumva ntobishobora izo basinzi nyene ni impano usanga iri mu muntu ndavyibaza je sinoza kuvyishiramo ndumva ntobishobora gusangira ngo vyoshoboka gusa sinzi nta mpano ndabifitiye kwanze ko ntavyo numva basi ikintu bawumva utoshobora sinzi ko genda kuciga hamwe mu gishobora biba byiza yuko ikintu bo cumva uciyumvamwo nimushobora kugikora kandi usanga uranagikoze ugikunze kirana korohera kuciga. Okay Eric Joshua kumbure mwamwumvise basha n'abatari bari ko bavyemera ubwa mbere kumbure mwamwumviye hama hari n'ikindi atubwiye Eric asanzwe ari mu MC cyane yari yacibagiye basaje ndabazanira amakuru mbanzi kandi mba nizeye simbeshe ndume MC wanashaka no mu biganiro vyanje akese ndakunda kuvuga Eric Joshua Kizigenza da MC
benshi ari gihe bakumvuka ariko mba ngombye kuvuga ko ndi umu MC kugira aba MC baradukenera. Uyu munsi wumvise ndi umu MC n'umuryosha birori canke buriya muntu aza bona mu maître de cérémonie mu gifaransa hajya kuba babona ijya M na C MC ni maître de cérémonie kuvuga ni wa muntu aba mu misi mikuru canke mu birori runaka ari wabafise byose kubishira ku murongo ariko arakurikiranya ibi nibindi akanaryosha kugira bigende neza. Rero nsanzwe ndumuryosha birori abantu bashaka kunyikorako beshi baranzi hariho abanzi hatandukanye. Nsanzwe ndi umu MC wo ku Ngoma bar baranyizeye barampa akazi kugira ngo nkore ibyo kuryohereza abantu bariko bararyoherwa mu weekend canke hariho ibirori hanyuma kandi ni bindi birori uzusanga abantu banyizeye ati turavye ngene wabikoze canke ubikora turagukeneye udufashira ibi. Uretse nk'ubu ko butuvugana namaze no kuronka n'isoko yo kuzoba ndi mu MC hariya muri Rally International izobera Ingozi muri iyo weekend. Urumva rero yuko n'ivyo navyo ndabishoboye ndetse ababa bagomba biriya vyo kuba moderateur nko mu mamanza gusanga ufise mariage maze igihe hari byo ndiko ndakora abantu bakanyizera kubera ko bumva bati niya bari kara ziriya nkuru usanga turiko turanavuga mu biganiro baba bagomba kenshi ziragaruka iyo uriko urafasha mu mamanza amwe nayo. Rero navyo bica bigiramwo usanga ndiko ndafasha amamanza abafise ama mariage usanga ko baranyizera akampamagara ngo dufashe kuba mu moderateur w'urubanza. Rero navyo byo byose turabikora sanze ndi umu MC ntimubeshye. Okay, kumbe rero kuba umu MC no kuva ibintu by'imipira ubifatanya gute canke byose bigenda bikoroheye ukabikora byose wumva umeze neza byose nyene ukabifatanya rero ubifatanya gute byose? Biranyorohera cyane kubera byose bigaruka muri za mpano. Ikintu ari impano yawe by'ukuri kiroroha cyane gose mu buzima kugikora. Rero radio dufise umwanya wayo UBMC nabwo ni vya biraka by'inyuma y'akazi bawarose. Nyemba mbafise akazi ngaha ku Ngoma ku UBMC weekend ku radio dufise amasaha ya kare yo gukora mba nahejeje gukora. Nyemba amasaha 3 nse ku radio nkayaheza hanyuma nkabandanya nivyo mbishize gusa bigahurirana. Hariho bimwe ushobora gusabira uruhusha canke ukabihagarika ugakora ibindi mugabo karaba ntagire ikiza gupfa muri ivyo byose ubusanzwe ukora. Rero je biranyorohera nta ngorane ntibindusha nta muntu Eric Joshua tuzohura ngo nasaraye. Abeshi bahora bagomba kumviriza ngo ijwi ko ryahindutse bivanye nuko banyumvise ndiko ndakora oya ariko Mana yangiriye neza ibintu byo gusarara ndavyumva ku matwi ntibinshikako ndose amazi sinda yaronke ni kwa kundi biguma bigenda neza. Okay, tugiye mu MC navyo birakorohera nk'ubu uri imbere y'abantu ukabona ntibishimye kandi uri imbere y'abantu kandi n'ujeje nyene kubaha morale muri uwo mwanya umuririmbyi abataraza imbere kuri stage. Nkiyo rero uri imbere yabo ukabona abantu ntibishimye nyene ntibari muri mood nkawe nk'umu MC ukora iki? Nk'umu MC hariho ivyo utegerezwa kumenya muri ico gikorwa. Muri ivyo icyo utegerezwa kumenya nuko buri umuntu adafise ubwoba. Jewe nta bwoba mba ngifise kubera maze kuja ahantu henshi mu bibanza byinshi maze gukora ibintu byinshi ku rwego rw'igihugu ku buryo atabwo abantu bangifise ku ma stade mba ndahari. Umuntu wese aza kuri stade aje kumviriza ngo ndabe wa muntu ahora avugira muri imace gasanga ari amaso y'abantu ntabwo batukigira. Uburi umuntu atabwoba kimwe ugira imbere y'abantu gutinya abantu. Uburi umuntu uzi kuyaga n'abantu kamenya nakashavuye ndamukura ngo bijya vyishavu gute mbanzi amajambo ashobora gukoresha nyamba kugutwenza ndagerageza ndagutwengeje igambere nkabona byanse uri wa muntu urumva hari abantu usanga bagoye gushitura nyene kugira akubwira ati wapi jewe mani najinyitse nzanira byo nivyi wawe gasanga ari mu bibazo nyene yiyizi afise stress y'ibintu akacaza guterama muri ico kirori. Urumva utazi ngene umuntu ushobora kumuvyura mwakijya kintu arimwo navyo nyene urumva bisaba ubufise ubumenyi. Bon kindi tuba dutegerezwa kuba dufise impano nk'izi z'abakomedie gutwenza. Ndashobora kuba ndatwenza abantu bakumva bo bararyoherwa kuvyo ndiko ndavuga. N'ivyo rero ntegeza kugira amajambo menshi menyesha makuru sinzi abandi mugabo je ndizi ko mfise amajambo menshi mugabo kandi mvuga bikenewe
apana bidakenewe kuko tunahuye kwibarabara ntubimenya. Rero kuvyura abantu ni twatujambo ushobora gukoresha hajya nyimbo muririmbyi ataraza ukamenya ngene DJ ushobora kumworienta uravye public ngene imeze. Bon bintu nk'ivyo hanyuma ariko kandi ukanamenya ko biragira novuga urambirwa kare wona biheba kuko hariho umunsi uza kuri scene ukavuga wanabwira abantu bitabire hakabura numwe avuga urumva wiranda kare wocu biheba ati ibintu umwuga sigwanje mugabe yubizi uramenya ati uyu munsi uyu mwanya bataravuga kuwundi mwanya baraza kuvuga reka mayenda bareke ahubwo ko batavuze ubu hari ikintu bashaka kuba bagaye so ati muririmbyi yatevye so ati ndiko ndabikora nabi ndeka mpindure karaba nyimba nari ko mvuga uko cyane ko mvuga utujambo tumeze uko nkabona ntiba vibra reka mpindure nzane yindi systeme yo kubavugisha gasanga urabakuye hantu bashize mu yindi mood. Rero niyo bishitse amajambo akaguherana uri kuri stage ukumva nyene ubuze ikintu wovuga ukumva nyene umengo nta kintu wobwira abafana bari imbere yawe muri umwanya ushikoye kushubwira DJ akavuga ati kubitamwe ibiririmbo uragenda kuyumvira andi majambo canke n'amajambo aba kurimwo umva nyene wo yavuga canke iyo uri muhira urategura ukavuga ati no musi abafana nza kubabwira iki niki nza kuvuga amajambo ya naye niyo ushaka guherana rero uri kuri stage shubwira DJ shiramwo indirimbo ubashwe kuyumvira yandi canke n'ibintu bikurimwo bawumva uvuze ijambo rimwe haba haje irindi ukuntu nkuko mu bisanzwe warinze uba umuye musika byinjiramwo ntushobora kubura amajambo ngo akame nahakama naho ntitwo vyita gukama ahubwo uraruha gato ukafata agapoze ukaruhuka ni hande ucubwira DJ twagiye duza umuziki abantu hariho abaca batamba naba n'igihuza ngo iyo mood yo gutamba itaragera mugabo uko biri kose warinze uba umuye musi ukavuga ngo urabura amajambo uvuga buri wawe ndi nyana kirondeza muri ivyo bintu ahandi hoho je nkaje ubwanje nivugiye cyakora amajambo nobwira abantu mbonye uwo mwanya gusa kiretse ko nshobora gufata agapoze nkavuga ati DJ duza nkaruhuka mugabo siko mba nabuze ivyo nobabwiye. Okay, kumbure rero nka Eric Joshua twumvise ibintu zose ukora ni ibintu bisaba morale byose niyo rero dufate uri mu buzima busanzwe utari mu kazi ukaba nyene nk'ubu hagize nk'akantu kagushavuza ni kintu gishobora kukugarukanira mood yo washavuye abantu usanga batwara telefone bakiyambarira amakutere abantu usanga bagiye mu cumba bakiyugana bakaryama abantu usanga bagiye mu kabare kunywa inzoga ikiniki ugasanga nyene umuntu wese afise ikintu kimuzanira mood iyo ashavuye nta wewe rero umuntu nk'ibintu byose yasanzwe akora ari ibintu uba uri muri mood nziza ubunezerewe uburyohewe ntawe rero iyo ushavuye ni kintu kugarukanira mood ukumva nyene ishavuri heze. Urakoze cyane iyo nshavuye akenshi ni gake ntaba mfise muri telefone yiwanje indirimbo nkunda igezweho mwico gihe. Iyo rero numva hari ibintu biriko birandusha numviriza indirimbo nk'inshuro nka 5 ndayisubizamo bica bihera usanga ico gihe mbafise indirimbo ibihari igezweho mbagati yikweri iki gihe ndumva ariyo igezweho muri jewe kuba ndayikunda rero iyo ndirimbo ndayifise muri telefone igihe haje ibintu numva umenga vyonjana handi ha ndayivuza nka 5 biba biheze camba mushasha susubira nyene kumva mudugarutse kubera iyo ndirimbo. Okay, nuhe muririnzi rero kunda kumviriza cyane muririmvye umurundi wari we wese cyane cyane nyene umurundi wangaye wacu murundi ndakunda B-face on the floor. Ni sawa kumbure abantu bavuga amajambo menshi baba bakundana B-face avuga amajambo menshi yakwaririmba avuga amajambo menshi kandi abatahuritse nawe ukwere uvuga amajambo menshi usanga mukundana rero nka wewe rero nk'umu MC fate nk'iyo umuntu agukoreye agakosa canke umuntu avuga inkuru z'inkino nk'umuntu agukoreye ikosa ndabizi ucumutangura kuri aya majambo nyene yo wawucuyazana usanga nyene wamutuze wabwiye amajambo menshi badacika basi nyene kubera ubusanzwe uvuga amajambo menshi kandi bavuze ntushobora kuvuga amajambo ntushobora kubura amajambo uvuga nk'umuntu agukoreye ikosa ushobora kumwihanganira canke ya majambo acaza nyene ukaba wumva umubwira amajambo menshi. Oya hari amajambo tuvuga uretse ko biri no mu nyigisho twa twararose ajya amajambo tuvuga
ntashobora kuyazana kurya ivy'akazi n'ivyo mu buzima busanzwe nubwo rimwe na rimwe vya affectana ugasanga vyahuye bisaba ko hose ariko ahanini no mu byo tuba twiga ivy'akazi biba ari ivy'akazi nyene byo nkora ku radio singomba kubizana mu kibano canke mwibarabara oya rero ndanatomboje sinkunze gushwana n'abantu benshi turahuza kiretse nyene woba yanyiyumviriye nabi canke nyene urashobora kugenda no mwibarabara abantu bakugira agashari mugabo nta muntu jewe dushwana ngo numve ngo no hava ncamvuga ngo bica bigenda uko ngo nzane oya ndumuntu naho woba wangiriye ikosa mbona kumengana ibintu nyene bihera ko kirakugushwanira ejo ngasanga ndagukeneye ndero ndiyubara cane gose sinshwane n'abantu rero sinkunze gushwana n'abantu naho byoshika abari hamwe nyine bavuga ngo ibereri yaze mugabo je ndi umuntu atamaza ibintu mwanya munini bamwe baca babika nk'ikintu oya sinzi ko nisunze rya jambo ry'Imana ngo iyo muratse ntirirenge izuba ntirirenge mukiratse sikomeze je dushwanye bisitse bimara kanya gato kuko ndi umuntu nyaruka kuca niyumvira ejo bizogenda gute kujya muntu dushwanye dupfuye kari akantu gasanga ni ikintu ko murapfa n'umuntu nibisanzwe rero nta bantu dukunda gushwana. Okay, kumbure rero turangiza ikiganiro ntarike Joshua nk'umuntu agukeneye yagomba kuguha akaraka twese nyene yo gutora gute nk'umuntu yoba gushaka kubera nk'ubu hano bashobora baba batakuzi bakumva ikiganiro kumbure bumvise ejo ukora usanga avuga ati uwo muntu kumbure no mukeneye na umwanya umuntu rero uwo muntu yo gutora gute kuntora uretse ko adresse yanje ni ngaha nyene mu gisagara ca Gitega maze kuvuga ko iradio nkorera ko biba vyoroshe cyane ni radio Buja FM Gitega ikorera ngaha mu nyubuha kwa Koja aha imbere yo ku Ngoma bar beshi bazi Gitega boca bahamenya nuwoza avuye handi yo kumva ageze ko ku Ngoma bar na kabare kazwi kari muri rompo ya Centre Ville harazwi uvuze ku Ngoma bar rero turi muri etage iri imbere yaho y'umwarabo bitwa Koja bahazi beshi ngo muri etage kwa Koja ni radio iri ndi mu bashefu b'iradio naho baza uhasanze wese acakubwira hanyuma ndafise imbuga Facebook niyo nkoresha ahanini ndafise page yiwanje nshirako makuru y'inkino yitwa Kizigenza News kuri Facebook nyandikiyemo message ni sawa ariko kandi compte personnel nayo yiwanje nitwa Eric Joshua irakoze ego shonda mbona kuri Facebook eretse ko kama nakanimero rero bugakeneye nka tukagahana tugaca tuganira ivy'abayifuza. Okay, ndumva ni vyiza hama rero turangiza ikiganiro Eric ashobora basigwa nk'impanuro urundi gwaruka gwa baruseye impano bagatinya kwigaragaza baba bumva ikintu bo gikora gusa bagatinya kuja imbere y'abantu canke bagatinya bukumva nyene ntibogishobora gusa nyene impano ugasanga barayifise bakitinya ubwabo kubera nko kuba umemsi ni ibintu ngira ngo bisaba ko budafise ubwoba kuja imbere y'abantu ndase n'ibintu bitinyitse cyane rero niye manuro wobaha nkawe ubimenyereye nakaye kajambo babwira canke wo batekerera impanuro nobwira ugwaruka abariko baratwumviriza nuko impano umwe wese afite impano yiwe Imana yamuhaye muri mu ijambo ry'Imana niho bavuga ngo itaranto n'abandi baririmbye ugasanga ko baravuga ngo itaranto Imana yakuhaye izoyikubaza ni mw'ubu buryo tuvuga yuko umuntu wese arafite ikintu Imana yashize muri we babiri ngombwa gusa kugikoresha neza ukagikoresha kikanakubeshaho uyu munsi ugwaruka gwiyumvira yuko kugira rubeho ruzorinda kuronka akazi ka leta canke atarose nyene vya bintu we yiyumvira yashize mu bwenge bwiwe kumengo ntazemera ariko siko vyari bikwiye kugenda impano iri muri wewe yikoresha uyu munsi hariho abafite impano zo kumenyesha amakuru nk'ibi ndiko ndavuga bivyinkino benshi bariho bafite izi impano abafite impano zo gukorera ku ma TV online urabona nko kukimenyesha amakuru yuko babimeze neza rero gasanga abantu baravyiyumvamwe umugabo bakabroka impano ziri muri bo ntibazishira habona rero umuntu wese impano afite abonayo ivyaza umusaruro kamubeshaho nayikoresha ntugume ufutse ntugume uhoze ntureke kuyishira habona mbere
biranasaba n'ingazi kukwegana gufatana amaboko ari ugomba ko gufururira nawe kugira ngo ugere hahandi umwegere buke hama bigufashemwe usange wateye intambwe nkuko twese kugira tugere hatugeze twaciye ku bantu je ndibuka ntangura radio nasabye umuntu nsanzeho na telefone kwanza ku radio ndavuga ngo nje kubaramutsa mwonyakira byaje mwubwo buryo hama mpava mvugira mwirindi jambo ti none ko niyumva mw'ibyo kumenyesha amakuru gute bahava rero ndaronka biragenda neza kugeza ubundi umenyesha amakuru urumva rero yuko umuntu afise impano ntayicarike iyo ariyo yose uretse n'ibyo kumenyesha amakuru n'ikindi kintu ubona wokora kikakuzanira ngene ubaho nyambura umunyeshure ejo biraza gufasha wa muvyeyi ko wiguririkaye tarinze kugumuhanza amaso abavyeyi sange ko biragufasha wiyungunganije rero mba arico no bahanura murasi impano ntayigumanye ahubwo agerageza arabe ngene yo ivyaza umusaruro. Okay, kumbu rero mwavyumvise nawe ufise impano yakubeshaho yakwisharika impano yawe kumbure uyikoreshe hama ibintu bibandanye bigenda neza hama umuntu agomba kuguma kurikirana Joshua yavuze ati mugende afise page kuri Facebook mwandike Kizigenza News uko nyene Kizigenza News munamufollowinga je rero utuntu twudu subscribe cyane ndatwitaho cyane munamufollowinga mumukurikirane cyane nawe ndabizi nazo batasi zoguma bazanira ibintu bimeze neza amakuru mashasha. Okay, reka rero dusezera bariko badukurikirana Kizigenza ubwira akajambo abafana biwawe ndabizi ni benshi ubwira akajambo kamwe. Murakoze cyane ikintu cambere reka nshimire iyi televiziyo ni TV ndabashimiye cyane gose kwa mwanya yumviriye ko mukanganiriza abariko baratwumviriza cyo gukora ni cakindi mufyondaho hakenewe subscribe mufyonde kugira ngo ejo canke hirya ejo nashira ku ikindi kintu biroroha kuco kibona abantu ubasavye gufyonda hajya ahantu bumva umenga urabagoye mugabo ejo bizoroha nibashira ku ikindi kintu ko kica kigushikira bica bigusinyara muri telefone ya ukacibona ko hari gishasha kigiye ko rero bafyondaho hakenewe dutezanye imbere iyi televiziyo n'abana b'u Burundi dufashanye kugira ngo na partage zibemwo wanashaka biba vyiza cane gose rero je ndabashimiye mwebwe mwampaye akanya ubwa mbere hanyuma ndashimiye abariko baratwumviriza ko bakurikiranye kino kiganiro abakunzi banje apare yo wanje nane kandi ndabashimira gose ndazi Gitega mfise abakunzi benshi aho ngeze hose ngira ngo nivyo kwizimana naravyibagiye rero urumva ko ndabashimira gose jewe tubanaye duhurira mu biganiro by'inkino mu makuru kuri page yanje ya Facebook Kizigenza News amakuru y'inkina bayanditse ku munsi hanyuma kandi no ku radio hari Buja FM Gitega 87.6 canke wezi 3 akaburungu Buja Media akaburungu.com aho hose muratwumva ku isi yose rero ndabashimiye murakoze cyane namwe ku tumene bwacu mwakiriye mutatugaye ko hamwe n'abariko badukurikirana omiko ya rock sandi baza muranzi abatanzumva ni bashasha rero mubandanye mudushigikira natwe tuzobandanye tubazanira ibintu byiza bimeze neza ciao ciao.